Kw'izina rya Federation ya Basketball y'u Burundi ashaka aje mfata akakanya ko gukeza abantu bose bagize uruhara bagira muri izi nkino zimaze imisi ziba. Aho rero cane cane nohera ku bantu bafise imigwi. Abantu bafise imigwi yose yakinye muri iyi Ligue B, biragaragara yuko uyu mwaka baje bayiteguye bikomeje kandi bashizemwo uburyo budasanzwe kugira ngo bateze imbere aba bana bariko barakina, kandi basket ikaba bigaragara yuko vy'ukuri yateye imbere. Abandi noshimira cane n'abantu b'ama association ya Butanyerera, ya Burunga, ya Gitega, ya Bujumbura, kuri encadrement, kuri organisation mwagize ubwiriza inkino zigende neza, kandi turazi ko bitoroshe. Benshi twarafashije mu buryo mugabo mwaraje mu buryo bwinshi cyane n'abanywanyi banyu kugira ngo izi nkino zigende neza. Inkino zabereye Butanyerera zari inkino ziteye igomwe. Inkino zabereye Gitega zari inkino ziteye igomwe. Inkino zabereye Bujumbura zari inkino ziteye igomwe. Igikurikira novuga ku izina rya Federation yuko tuzobandanya tubatera intege, tuzobandanya tubashigikira, kandi tutosaba ko mudehukirwa kugira ngo iyi nivo aba bana bagezeko ntizisubire inyuma, ahubwo murondere turi kumwe nabo na Federation n'abashinzwe competition bari ngaha ingene ayandi matunwa yoza abandanya kugira ngo aba bana ajya mu equipe yose ntaze yicare. Abantu bafise abapartenaire, turondera abapartenaire bafise amasosiyete, tworoganize izindi tunwa nyinshi bagume bakina umwaka wose. Tworoganize camp d'été, camp de Pâques kugira ngo abana bagume bakina. Mugabo kugira bishobora guhurirana na Ligue A. Rero félicitations ku ma equipe yose yakinye, félicitations cyane kuri organisation iteye igomwe. Hariho byinshi tubona byabaye ku munota wa nyuma, mugabo Gitega yaronse amahirwe yo kuorganiza demi-finale na finale. By'ukuri mwarakoze ibikorwa biteye igomwe. Ikibuga sici wanyu nivyo, mugabo turazi yuko muriko murashiramo inguvu, kandi twayivuganye ko tuzofashanya. Uwaserukiye Buramatari azodushikiriza ico cifuzo yuko nivyo hanka yuko province yubaka ikibuga iheraheza, tuzosaba ko Federation bakiduha tukagiheraheza. Ahubwo iyo izoba ariyo ngira ngo arena ya mbere itanguye kubakwa mu Burundi, izoba ari Gitega, kandi nibaza ko bizoshoboka. Rero Gitega, félicitations cyane pour cette organisation, félicitations ku bapartenaire banyu bashoboye gukora vyose, abafashije kugira izi nkino zishobore kugenda neza kandi zagenze neza. Sinzi abazoduga n'abatazoduga, mugabo nashaka gufelicita cyane gose equipe ya Remesha yabaye ya mbere. Sinzi slogan yabo narikuba ndayivutse, Remesha. Félicitations gose kuri iki gikombe. Sinzi ko hari ama prix en dehors ya coupe baronka, mugabo bari bayikwiye. Kandi na félicitations cyane kuri Resipo, ni mwaka wabo wa mbere ndibaza, mugabo bakaba bageze muri finale, kandi bakinye umupira uteye igomwe gose. Yabonetse yuko hagiyemo kuruha la fin. Remesha nabonye ko bakomeye cyane physique bakubarusha, mugabo namwe mugiye kwikomeza. Félicitations kandi kuri equipe zose zashize muri demi-finale na finale. Urunani na Dinamo match ngo yari ikomeye, mugabo namwe muzoronka amahirwe yo gushika muri finale hakurikira.